Turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya ndwi nzero umwaka wa 2020 inshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance ndabaramukije nongera ndabayikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ngo nta bushake leta y'u Burundi yigeze herekana kugira ngo ikibazo cayo n'u Rwanda gikemuke. Olivier Nduhungirehe umunyamabanga wa leta jeje imigenderanire avuga ko ahubwo inyifato y'abategetsi bamwe ituma ibintu vyunyuka. Isekeza ryo kuvura no kubaga indwara zifatira amazuru mu muhogo no mu matwi hamwe n'ubwonko ryatangujwe n'ibitaro CMCK bifashijwe n'ishira hamwe Claros kuva ku igenekezo rya 4 kugeza ku igenekerezo rya 11 uwo mwaka muraza kubikurikira murano makuru. Igandagurwa rya bamwe mu bari mu gisirikare cy'u Burundi rirabandanya ikiziga cumwe mu bari mu makambi acungera inzego z'igihugu caratowe uwo bari banyurujwe umunsi umwe n'ubu nta uramenye irengero ryiwe. Idonido yano makuru ni Mukanyisase. Ndasuye kubayikaze murano makuru uno munsi wa kabiri ugize wa 78 abamenyesha makuru bane Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe bafashwe kwigenekezo rya 22 gitugutu umwaka uheze bagiye gutohoza makuru kuvyerekeye igitero c'abaroberi Musigati mu ntara ya Bubanza. Imyaka 15 y'umunyororo ni umushikiriza manza buranira leta yasabiye abo bamenyesha makuru abagiriza gukorana n'abaroberi muri ico gitero. Igihugu c'u Rwanda caraye gishikirije uko imigenderanire yifashe hagati yaco n'ibindi bihugu ikibonekeza ngo nuko leta y'u Burundi atabushake na buto yerekana kugira itorera umuti ku bibazo ifitaniye n'ibindi bihugu vy'akarere. Umunyamabanga wa leta y'u Rwanda jeje imigenderanire n'ibindi bihugu Olivier Nduhungirehe atanga akarorero k'inyifato y'iterasoni y'abategetsi bamwe b'abarundi ku Rwanda n'abaruyoboye. Olivier Nduhungirehe atanga n'akarorero k'imvugo avuga ko iteye agahinda y'ubuserukira Burundi muri ONU kwihonya bwoko ry'abatutsi yishura ku bibazo vya bagenzi bacu bo ku televiziyo Igihe. Nta ntambwe tubona Burundi bwize butera bwo gushaka gukemura ikibazo gihari hagati y'abarundi ndetse hagati y'u Burundi n'ibihugu byo mu karere. Amagambo yagiye avugwa n'abayobozi b'u Burundi ndetse no mu buyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi muri za 2015 murabyibuka aho hazaga amatangazo ahakana jenoside yakorewe abatutsi ndetse hakaba n'imyigaragambyo kuri ambasade y'u Rwanda batukanya kuba president wa Republika batuka u Rwanda batuka abanyarwanda bikageza naho ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye hakana jenoside ku mugaragaro ngira ngo yanayise ngo ni ingirwa jenoside bavuze ngo abanyarwanda ngo birirwa bataka ngo kubera ingirwa jenoside no kuvuga ko ari amagambo asesereza amagambo yo guhakana jenoside yakorewe abatutsi hanyuma hakaza n'ibyo bitero byagiye bikorwa rero biturutse mu Burundi. Byo rero ni ibintu byo gushotorana no guhakana navuga icyo u Rwanda ari cyo n'amateka y'u Rwanda. Ibyo rero ni ibintu bitari byiza bishobora kuba ari nabyo nyine bituma iyo ngenga bitekereza ihari mu Burundi ariyo ituma iki kibazo kidakemuka, ariko tukaba twizera yuko nihaba ubushake icyo kibazo kizakemuka. Twebwe ko byagenda kose twiteguye kubana n'u Burundi mu gihe ibyo bibazo buzaba bwabikemuye. Olivier Nduhungirehe umunyamabanga wa leta ajeje imigenderanire n'ibindi bihugu avuga ko inyifato y'abakuru b'ibihugu bamwe mu karere ifise ingaruka mbi ku migenderanire hagati y'ibihugu na cane ku budandaji n'ubunyene. Tumukurikire. Twebwe ibyo tubona nuko uko byagenda kose inyungu mu buhahirane, inyungu muri integration turimo mu rwego rwa East African Community twese turazibona kandi zidufitiye akamaro twese. Nta gihugu kimwe cyo muri uyu muryango gishobora kuvuga ko kidafite inyungu mu kwishyira hamwe mu rujya n'uruza rw'abantu, urujya n'uruza rw'ibicuruzwa, urujya n'uruza rwa service na kapitale, byose tubifitemo inyungu. N'abaturage bafite inyungu mu guhahirana kuko nkuko mubizi muri iyi si tugezemo ibihugu bigomba kwishyira hamwe haba mu rwego rw'uturere ndetse haba no mu rwego rw'umugabane wa Afrika. Kuba rero hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyumva, nta nubwo navuga ibihugu bimwe na bimwe, navuga abayobozi b'ibyo bihugu
batabyumva kubera izindi nyungu zabo bwite bashaka kubangamira ibihugu bimwe cyangwa barabizi yuko nabo batabyungukiramo. Hasubiye kwibonekeza ubwicanyi bugirirwa bamwe mu bari mu nzego z'umutekano, akarorero n'abasirikare babiri bari mu makamba acungera inzego z'igihugu banyurujwe mu mpera z'iyindwi heze. Umwe akaba yaciye atogwa ikiziga yaraye anyurujwe. Ni inkuru tubaza Thierry Bigirindavyi. Ku munsi wa gatanu w'indwi heze umusirikare Macumi Zeno yahora akora mu ikambi icungera umukuru w'igihugu ku kirimba c'Igitega yaratowe ikiziga ku mutumba mu mbo muri yo ntara ya Gitega. Zeno Macumi yari yanyurujwe n'abantu bambaye impuzu za gisirikare bari kumwe n'imbonera kure ku munsi mukuru w'ubunani. Bamunyuruje bamukuye mu bunywero tuyage buri ku Mushasha ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Bukeye kabiri basanze ikiziga ciwe kimanitse kandi yaciwe ururimi. Uwo musirikare ku munsi buca rubunani yari yahatswe kunyuruzwa n'abantu bambaye impuzu za gisirikare bafise imodoka y'ibiyo bitabona. Macumi yari abonye acahungira mu ikambi ya Batayo 22 y'Amaburende yitura umutwara mu gisirikare amubwira ko yotekana ariko nicabujije ko bukeye kabiri agandagurwa bunyamaswa. Uwundi musirikare premier classe Renovanda Iragije yarasanzwe ari mu wacungera umutekano w'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Major Prime Niyongabo nawe yarabuzwe irengero kuva kuri wa gatanu gerekezo rya 3 no mwaka turimo. Yanyurujwe ari kaja mu buruhuko mu ntara ya Ruyigi. Kuvugwa mu ruvuye kuringo ca gatatu ca Petero nkuru nziza rutangwe mu mwaka wa 2015 abatari bake mu bari mu nzego z'umutekano bagiye baragandagurwa abandi bakomoka bagahunga. Abahoze mu gisoda ca kera imbere yuko bavanga n'abavuye mu ishamba akaba aribo bagiye barabangamirwa gusumba abandi. Arakoze Thierry Bigirindavyi. Nayo mu bijanye n'igisata c'amagara y'abantu abagwayi bahora baja kwibagishiriza mu mahanga batangwe kuvurirwa mu Burundi. Ni igikorwa kiriko kibera mu bitaro CMCK babifashijwemwo n'ishiramwe Claros yo mu gihugu ca Espagne. Muganga Pascal Barahandwa ajeje igisata c'ubuvuzi mu bitaro CMCK aramenyesha ko bazobaga abagwayi barenga 60 mu gikorwa catangwe kwigenekezo rya 4 gushika igenekerezo rya 11 kuva ku igenekerezo rya 4 tuku kwezi kwa mbere gushika ku igenekerezo rya 11 tuku kwezi nyene ibitaro CMCK bifatikanije la Fondation Claros i Barcelone twarateguye isekeza ryo kuvura ingwara zimwe zitasanzwe zivurirwa ngaha iwacu Burundi. Muri izo ngwara rero twavuga nk'abasanzwe bafise amatwi yatobotse no kuvuga tympanic perforé abo nibona cyane ari benshi muri aba hari n'abafise barwaye umwingo n'abandi bafise ibindi bivyimba haba mu matwi haba mu mazuru haba mu maso haba ku matama eka n'ubundi bumuga bavukanye bw'amatwi hari abatumva umugwi utari muto w'ingwara tuko turavura muri no misi. Byasaba yuko umugwayi aje kuzivuriza hanze eka n'izindi mbere bashaka zinavurirwa ngaha mugabo dukeneraga gusabikanya ubuhinga nabo baganga. Mwino sekeza twiteze ko dushobora kwakira tongera tukavura abagwayi bashika 60 n'abarenga. Twe turavye abo tumaze kuronka nabo turindiriye nta kibuze yuko no wundi yoba yumva afise muri zo ngwara twadondaguye yoshobora kutwitura tukamutunganiriza. Ibitaro biragutse turafise aho tubakirira aho tubakurikiranira n'ingere zo kubakurikirana mu nyuma. Abarundi barasabwa kuvyara ku rugero kubera igihugu c'u Burundi ari gito. Ako kamo gategwa na Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga mateka aho hari kuri no wa gatandatu aho yari yitabiriye ibikorwa rusange mu ntara ya Bubanza. Kubwiwe ngo leta yari kwiye gushiraho igitigiri c'abana ntarengwa. Tumukurikire. Nukuvuga imvugo rero dukwiye gukoresha tuvyare bake. Abo bake nabo ni bangahe? Tuteza kumenya ni bangahe. Ico rero ni igikorwa ca leta tereza kumenyesha ni bangahe. Mugabo turavuga tukavuga kukurumva hategeza kuba ikibibutsa ati yamara dutegeza kuvyara bake. Nimba twarakwije batatu nabo nyene ntiturenza. Ni kibazo kuko uri kuraraba nk'ugwaruka. Muze murabe hajya amasaha yo gutaha ageze muze murabe rujya gwaruka ruba guzuye amabarabara. None ntibazokeneraho bubaka. Bazokeneraho bubaka. Bazokenera ibinabiriya. Ni ngorane rero mugiye kuraba kuko igihugu cyacu ni gito mugabo gifise abantu benshi. Hariho ibihugu nk'igihugu ca Gabon. Igihugu ca Gabon abantu bacu ntibashika ni miliyoni 2. Niba bashika benshi ni miliyoni 2 n'inusu. Mugabo gifise uburinganiro incuro 10 ku Burundi. Gisumba Burundi incuro 10. Mugabo abantu ntibashika miliyoni 3. Twebwe urabona uko igihugu kingana
ibirometero kwadarati 27,000 mugabo tugomba dushike ku miliyoni 12 z'abantu. Iyo ni ngorane hariho abatabibona ubu mugabo ejo kizoba ikibazo abantu duhonyuranako tutagira iyo tuja tutagira iyo turima tutagira aho twubaka hose haruzuye tuvyare bake. Mu gusozera no makuru Fondation Umutima yihaye intumbero yo kubaka academy yitwa Umutima umfasoni Marie Ndabaneze arongo iryo shiramwe yaratunganije inkino za kivandimwe z'umupira w'amaguru kuri uyu wa gatandatu ku bana bo makomine ya Rugombo Bubanza na Mpanda basanzwe bakurikiranwa na Academy Umutima. Arongera akavuga ko kabaye nakaryo kuri abo bana ko guhura kumenyana no kwigina umwaka mushasha wa 2020 tubikurikire. No musi rero naje kubereka yuko ugwaruka Fondation Mutima ubitayeho naco gituma mu ntumbero twihaye muri Fondation Mutima twaciye tubaka academy yitwa Umutima. Twagize abana mu Rugombo bari hano, abana Ibubanza bari hano, abana ku Mpanda bari hano. No musi rero twavuze tuti twahora tubasanga ku kivi aho bakorera aho bakinira. Nuno munsi twashatse kubahuza bamenyane biginane twese tube mu kanyamuneza kugira ngo twerekane igikorwa muri imyaka 4 tumaze dukora. Twagize inkino rero zitandukanye, inkino zishika 4 mwabibonye, akanyamuneza kari ngaha, abana biginanye twese twatwenze turaryoherwa. Eka kwari kwigirana koko umunsi mukuru w'umwaka mushasha wari umunsi wo kubonana muri academy kugira ngo tuvuge mu majambo make ibyo twakoze n'ukuraba mu myaka muri uyu mwaka icyo twokora. Nino kuri no nkuru nyene dusozerano makuru twabateguriye tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha.